Atashaka gushima Imana kuba turi ngaha. Tubona Imana tuteyiteka tukaba tugeze muri iki kibanza. N'ubuntu budasanzwe, ibintu dufata ko ari bisanzwe ko dushoboye kuza, ariko bashima Imana dushimiye n'abarongozi b'iki kigo bisekanira batemeye ko bishika ngaha. Tukaba twarahuye n'aba baririmbyi bakomakomeye ngaha mu mwaka uheze aho twakoranye igiteramo kuri Jardin Public cyanarahariwe experience worship. Twagize ibihe byiza aho baje bahimbaza Imana, batazira Imana, bavuza n'ingoma, bavuza za gitari. Ivyo tumenyere ku bantu bashaka kuba bafise amaso abona neza cyangwa bakomeye bashaka kubikora neza, ariko bo mu bumuga bwabo bashoboye guhaguruka barakora. Kandi n'ikintu kiba gikomeye cyane kubona, kuko ari ikindi gishaka kubura ikimuga cyangwa ufise iyindi ngorane bigaca bigukinyiza ukumva umengo we ntubereye kuba mu bandi, ariko kubona ingene bashobora guhaguruka natwe Imana ikadushoboza kugura imiryango kugira ngo dushobore kubaha ico kibanza. Kandi nkanasaba abayobozi bacu bazi badufasha kwagura imbibe no kubaha akaryo kugira ngo izi ngabire zishobore guhaguruka no gushika kure cyane. Nkanashima Imana cyane gose kubona nimba uyu munsi turiko dukora ivyo dukora uyu munsi. Nanjye namese abandi bantu banshigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuva nkiri ngaha mu gihugu aho twahura na Apotre Apollinaire, niwe yashoboye kumfasha gushika aho nanje ushaka gukoresha ingabire yanje neza, aho muri Life Center wa Pasteur Mark niyo twashoboye guhagurukira muri ico kibanza duhimbaza dutazira Imana. Ingabire zacu zirakura, tubona Imana ikoresha abantu kudushigikira dushika kure. So nukuvuga ivyo ntivyagarukiye ngaho gusa, no mu mahanga aho twagiye muri Australia Imana iduha kandi abandi bantu bashaka kudufasha kwagura izo ngabire. So dusaba n'igihugu cyacu, abayobozi bacu b'amashengero b'igihugu mu mpande zose, dushoboye kuza twagura imiryango kugira ngo izindi ngabire zishobore guhaguruka, kuko twese Imana turemye gutandukanye kandi twese turafise ikibanza ngaha, kandi ivyo Imana yadushizemo birafise ico bizofasha umuntu uwo ari we wese. Rero ko dushobora gushigikirana no gufashana, biba mu buryo, biba mu vyiyumviro, biba mu nyifato. Ico ni ikintu gikomeye cyane twakoresha kugira ngo umva igihugu cyacu nk'amahanga ashobore kurya ubutunzi Imana yadushizemo. Nkaba nshaka gushima Imana cyane n'igihugu cya Australia cyaduhaye amahirwe. Je Imana nteyiteka mu muryango mu gihugu cya Australia, abantu tutari tuzinanye banyemera kunyakira batanzi, bampa kugira amahirwe yo kubaho, kandi bampaho kubaho ubuzima bwiza umuntu wese yo kwifuza kubaho. Rero muri ivyo uyu munsi Imana yaduteye iteka. Tukaba turi kumwe na mwene data Alex twamenyanye imyaka 11 iheze, n'umuryango we baranyakiriye mu nzu wabo turabana. Uyu munsi ari ngaha nk'intahe y'ivyo Imana yakoze. Nimba dushobora kubikora nuko ari abantu bakoze, ariko imbere yuko ndamwakira nashaka cyane gushimira umugwi Care Foundation ngaha mu Burundi n'ibikorwa vyiza bakora. Barara amajoro n'imirango bariko bakora kugira ngo uyu munsi tugire umwanya wo guhimbaza tuza gutya n'ibintu bitandukanye bariko bakora. Shaka tubakomera amashi dushima Imana kubara. Kimwe mu migambi Care Foundation ifise, umva harimo Care ni ikintu kijanye no kwitwararika. Nitwitwararika gusa ibijanye no gutanga ibintu canke kubaka amazu, ariko turitwararika ni kubijanye ingene umuntu abaho. Niyo migambi iri muri kazoza, kuko ari vyinshi. Turi mu gihugu gifise cyaciye mu ntambara nyinshi muri kahise. Abantu benshi bashobora kuba barakomeretse mu mitwe, barakomeretse mu vyiyumviro, twarabuze inshuti n'abagenzi. Ivyo byashoboye gukinyiza abantu bamwe canke abandi. Rero mu bintu Care izokora muri kazoza, si gutanga ivyo gufungura gusa, no gufasha abantu mu bijanye n'ubwenge canke inyifato, kugira ngo abantu bashobore kubaho bagukiwe mu buryo bwose, kugira ngo umuntu ashobore kubaho yumva umengo nawe arafise agaciro, kuko ari ibibazo ducamo mu buzima bikadukinyiza, bigatuma tubaho tumva umengo nta gaciro dufise, twumengo nta mpamvu yo kubaho dufise. Ariko turizera hamwe n'Imana ibintu bizogenda neza, kandi namwebwe ko dubana dushigikirana tuzoshobora kubaka Burundi bwiza, kandi Burundi bushobora kuzokwagura bufasha n'amahanga yandi. So nivyo nshaka kuvuga. Reka twakire Alex
ni nk'umuryango wanje shaka kumwakira nawe yagiye cyashikiriza imbere yuko tubandanye ibikorwa byacu. As David mentioned, my connection with Burundi started 11 years ago when we met David at church in Manly. Nkuko twabivuze guhura donc connection cyangwa gufatanya ku Burundi na Australia byatanguye imyaka 11 iheze aho twahuriye mu ishengero. So I have 2 other children and David is my third, so I have a Burundi child in my house. Afisa abana babiri amagacagira n'undi mwana wa gatatu ari David nyene donc mu rugo rwiwe. So actually the minister is actually in Australia right now. So the minister is in Australia and I'm switching places and I'm in Burundi. Yeah, ari umwe mu barongozi b'igihugu cy'u Burundi ari muri Australia rero bashoboye umwe mu Burundi umusana nashoza ngaha. Thank you for the amazing singing. Your voices are spectacular and your worship is fantastic. Yeah, mwakoze kuririmba amajwi yanyu ni meza cyane kandi amashoboye guhimbaza Imana mu buryo bwiza cyane. Much better than David singing. Muhimba neza ko cyangwa David aririmba bwa kandi. A couple of verses that are my favorite that I thought I might share with you guys. Imwe mu byanditswe byo muri Bibiliya shaka ko dusangira. First is from 2 Corinthians chapter 5 verse 6. N'Abikorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 6 gushika ku 9. For we live by faith, not by sight. We are confident in the blessings from the Lord. Nkuko tubeshwaho no kwizera tutabeshwaho n'ivyo tubonesha kandi tumva dufise ivyo vyizigiro biri muri Kristo Yesu. Hebrews chapter 11 verse 1. Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we cannot see. Kwizera no kumenya neza ivyo twizera kandi tutabishobora no kubibonesha amaso. And then Philippians chapter 4 verse 4. Filipi igice cya 4 ku murongo wa 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. Umunezerwe mu mwami kandi abivuze kandi munezerwe kandi umunezero wanyu tanke ubugwaneza bwanyu umenye n'abantu bose. And one last one. Ya nyuma. One last one, Philippians 4 verses 6 to 7. Ya nyuma ni Filipi igice cya 4 umurongo wa verse 6 to 7. Umurongo wa 6 n'uw'indwi. Do not be anxious about anything, but in every situation, nimugire ico mwiganyira kuri kintu cyose by prayer and petition, ariko mu byo mugomba byose mushishikare gusenga no kwinginga, joy and thanksgiving, no gutanga amashimwe n'umunezero. Present your requests to God, muzana ibibagoye byose imbere y'umwami, and the peace of God will be in your hearts. kandi amahoro y'Imana azobana n'imitima yanyu. Utabikora ubizi cyangwa utabizi, ariko nashaka ndagusabe iki kintu kimwe. Umva, mu buzima bwawe bwose wibuke gushira uwundi muntu imbere kurusha ibindi byose, kandi kwitwararika igihe Imana nivuga ngo ushaka kuba mukuru nabo umukozi w'abandi. Twibuke kuza dukorera abandi uko umuntu ameze kose, ari mu ishusho y'Imana kandi iramukunda. Imana yamukunda kandi Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bw'umuntu wese, aba muto, aba mukuru, abikimuga, abo ukomeye. Twese mu maso y'Imana turaba agaciro. Rero iyo dushoboye kugaruka natwe tugakorera abandi, tuba turiko duhimbara Imana, duhimbaza umutima w'Imana. So Imana ibahezagire kandi murakoze cyane mu kwitanga no gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo ababene data bandi nabo bumve umunezero no kugubwa neza. Imana ibahezagire. Muri we
akanyamuneza ntangere kubona twatewe iteka na cyane cyane na nyakubahwa yashoboye ubushikiranganje bwo gushigikirana gateka zino umuntu n'iterambere dakumira aje kuraba ibikorwa vyivugira bya Wikea Foundation. Turakenguruka cyane bwa mbere nyakubahwa ko mwigoye mukaza kubashigikira natwe ku by'ukuri turakenguruka ibikorwa byabo. Hari amafondasiyo amwe cyane mashira hamwe yitwa ko ari karakora mugabe ibikorwa bitaboneka, ariko ino fondasiyo turakenguruka gose cyane ko yaje kudukora novuga nti gukora aho tugwaye, yaje kudushigikira cyane gose, wampera abashimeje cyane. Yavuze ngo nimukundane nkuko nanje nabakunze. Hari abantu bakunze na Yesu bari hano bavuge ngo amina. Yabakunze bavuge ngo amina. Ngo nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko murabigishwa banje. Iki nikerekana ko turabigishwa b'umwami. Iki kugira ngo tuze muri kino kigo, iki ni kimenyetso cy'urukundo. Nta kindi badusigiye batubwiye ngo dukundane, kuko Bibiliya itubwira ngo uwanka mwene data ni umwicanyi. Twebwe Yesu yatubwiye gukundana. Gukundana kuko Yesu natwe yaradukunda. Imana ibahizeke.